Yo turi gerekerezo rya 25 kwezi kwa 11 24 aho urubanza rudasanzwe rwaraye rubaye dramatic consent. Nze nkubwire zimwe muri insolite zabaye muri show, nze nkubwire impamvu Mr Blue atigeza performinga, nze nkubwire icyabiteye cyose. Mbere yuko mbivuga rero reka ndakubwira ati kora sabone kugira dukize kora sabone rero kugira dukize ibihumbi 100 by'abasabone turonke silver award. Turonke silver award natwe tuje mu rundi rugero, tuje mu rundi rugezo. Uzindi ngezo ziri hano mu gihugu cy'u Burundi bamaze gukora, amaze kuronka izo silver award, ndavuga ku ma TV online. My name is Mr Boy the Ship, Mr Recorder, Mr Meat, Mr Kimararungu, Love in Town ubeshi mukozi wo munzu, Mr Fashora fashijwe, Mr No Centime. I like to support everybody in our country. I love you too. If you love me, if you don't, I don't care for that. Support my job only. Avadoga nyela gele sere budevega nyese dore interieur banu b'Imana. Kora sabonderi wanje kugira tuganye ivyacu. Rero uzoje gukora iyo hanze iwanje waheje suko. So, wari umunsi udasanzwe. Je nkivi Ngozi kubera ko naraye Ngozi mu ntara ya Ngozi. Nakoranye ikiganiro ntarashobora gushira ku rubuga n'abakomedie bagezweho muri no mwanya mu ntara ya Ngozi. Naraye so vendredi. None naraye ndavuga ati reka nzinduke manuka mu gisagara ca Bujumbura kumbure nje gukora akazi. Ariko ndi Ngozi mbona makuru anshikira avuga ati Mr Champagne arafunzwe ari mu gasho. Hakavuga ko yakoreye promotion, umuntu novuga yuko yashize imitahe muri irya show ari we PCK. Aricyo shuba cyatumye Mr Champagne afungwa kuko ngo yoba yagiye gukora promotion, akorera promotion agence yiwe isanzwe ifasha abantu kurondera ama visa, amatike iki, kumbe ngo ari wese pro burimwo. Niyo makuru twari twaronse muri ico gihe ku munsi wa gatanu, ndetse abantu batangura kunugwanurwa yuko show ishobora guhagarikwa idashobora kuba. Ndetse mu nyuma harasohoka nibiba bivuga yuko Amipro na Dramati bafunzwe. Amipro na Dramati muri iryo joro rya vendredi bafunzwe. Niyo makuru yagiye aravugwa. Ariko Amipro na Dramati nitwigeze tumenya ikintu na kimwe. Ariko masaha yo kumugoroba ndaza kukubwira ikintu cagiye kunyereka ko peut-être show ishobora kuba. Je maze gushika rero mu rugo ngiye kura mugenzi wanje twa Bitri, vice president wa Glamour Ladies cyanye Glamour, arambwira ikibazo ko bari kwanugwa nugo ko show itaza kuba. Icyo nafashe nakiji Honda yanje, mfata kamera yanje, mvuga ati iyi show itegerezwa kuba. Ngiye nsanga bari kudandaza amatike, ibintu bimeze fresh, sound check imeze fresh. Icyo nakoze navuze ati kumbura ari abarundi benshi bazi ko show itaza kuba. Naciye nkora ikiganiro nihuse cyane, ndafata video ndabereka ko tike ziko ziragira iki, ziriko ziradandazwa. Ndashira ku rubuga kuno munsi mbona video iri kwiranyaruka cyane, abantu bayiraba cyane, ndavuga ati wow bwa bundi ndiko ndatanga message iri kwiragera ahantu nanifuza yuko igera. Kuko video deja nashize kugeze muri 4000, bisigura ko yabonye abantu benshi bari bibaza ko show itaza kuba. Maze gufata ama image na Chelsea mugo ndashiramwe amasound, ndavuga ati ishow imeze kunuku, ndavuga buri kimwe ko kimeze uko gipanze. So maze gupostinga na Chelsea subira mu rugo, aho ndavuga ati kumbura amasaha ya show ni yagera ndaza gusubira kuri Source Dinner. Show vraiment nari mfise ubwoba budasanzwe, kandi umuntu wese yarari hagera afise ubwoba budasanzwe, kuko show hagiye kugera 18h n'iminota. Guys, hari abantu bakimaruko ku buryo ndabaharuye nari gushobora kubaharura. Hari abantu bakendagira ubwoba, ndavuga ati za show tumenyere tunga muri Source Dinner ubwo siko bigira rigende. Ubwoba buraba bwinshi, ndavuga ati mana dufashe no show igende neza. Narijya haje bano bantu kumbure nubwo baje ari abanyamahanga bari muri show ya Dramati yitiriwe Dramatic Consent. Bimwe mu bintu bavuga ko Dramati yifuje kuva kera, ndetse bamwe baranamubwira ati ntazofateguye show, nta bintu vyiwe byo kwigera bigenda neza. Wanabonye conference yabaye do presse, nubwo bataduhaye amafaranga muri conference do presse, sinzi amafaranga ko yariwe. We watanze amahera ya conference do presse abamenyesha makuru ntiyatanzwe, bisigura ko yariwe, yashizwe ku mufuko w'inyuma. Urumva uko bimeze rero,
twe twatumenyereye show za hajya ari kibazo. Show imaze kuronka abantu hajya nibaza ko ari show ya Natasha na show ya Dorcas hamwe na Vestine. Nizo zaronse abantu, izindi zose zagiye ziraba hajya zagiye zirakubita squatter zakataraboneka. Uko mugenda aba artiste barateba kuja kuri stage, nababa artiste bari bazanye baza kuririmba ubwa mbere baze Van bande ibashizwe kuri stage ku buryo mbwira amipro amagara bari aba artiste basi batangura kumbere bararirimba kubera ko abantu bari batanguye kwimvira kwitahira kuko tike yari kuri 20000 navya bo tike isanzwe yari 20000 ariko mu nyuma barakoroye tike bashira kuri 15000 itike ubwa mbere ari kuri 15000 gushikomenga 15 ava 15 vraiment tike bari banditse ko uza kuyironka kuri 15000 ariko kuva kuri 15 kuduga yari kuri 20000 ariko mu nyuma barakoroye kumbure ngira abantu binjire birandika ku mastatistike yakorotse kugira abantu baze. Sinzi ko abo bantu baje tike imaze gukoroka bukebuka abantu baratanguye barinjira, abana bo mu Buyenzi mu Bwiza baratangura barinjira. Ndavuga ati Imana ukora igitangaza, abantu baratangura kuboneka. Twari tuzi ati show iri kubite squatter y'ubumesha nagize u Rwanda. Ndavuga ati kumbure negera za kukunda za kwasaka mbere mfata abantu 2 3 biraza kugenda gute. Ndavye afishe muri liko abantu bakazi b'abarundi novuga yuko kuri no mwanya bafise umwanya mwiza. Kuko ufise Melanine ukagira Alvin ukagira Fernando ukagira Dramati urumva ukagira Linoji na Monia Fred, baravuga turafise kweli ya performance ya Monia Fred for the first time aboneka muri show. Aba danseri vraiment bari kumwe bari kubagira bien kirese ko Monia Fred ni wasigaye ko amenya ritme aba danseri barimwo byo bariko barakora akajana nabo nawe nakagira agasusuruka apana kumumenga nyene uriga no gutamba kumbure ugatamba ukagenda n'abandi kuko ari igihe yatama ama contractor mugabo yaragerageje for the first time vraiment novuga ko yagerageje kuri show yiwe ku ncoro ya mbere. Rero ubwo twari dufise gagiye kurangira twabonye batangura kuri guhamagara aba artiste mu Burundi baja kuri stage ba Sevan ba Arvin bararirimbye ba DJ Fernando bararirimba ba Gusto murabizi indirimbo zabo ari fresh bana abaririmbye bararirimba. Harajayo Dayo umutanzania araririmba ko umwakae ndio mwaka kufosi mutake msitake mutanita bosi umwakae iyo ndirimbo vraiment yararirimbanye n'abakunzi biwe. Haro nini ndirimbo yaririmbanye n'abakunzi bari ko ari izindi yaririmbo mega batazi. Biboneka ko Dayo afise indirimbo nke kandi aracari muto cyane mu muziki. Aracafise playlist ntonye cyane. Vyari bigoye yuko agumana n'abantu byembe. Ndibaza mwabonye ama video nagenda postinga yabo muraza kuraba uburyo bapostinzemo. Uburyo twapostinzemo plutôt kuri Star TV uraza kubona ama performance yabo. Dayo avuye bace bahamagaro bita The Voice. The Voice akabapiga zile mahiti ko na Zuchu iko yepeke bana imbo zake bana bazizi nka Mwaramutse Maria abana bo mu Bwiza no mu Buyenzi. Urumva byari biryoshye sana. The Voice yararirimbye aravuga ati stock hapa mumwambie Diamond Platnumz mimi stock hapa paka nipate mke hapa nipate mke Burundi wauni mtanipa mke. Akasema kapiti hata kama kangalika underground nini kesho yake harafise kazoza. Anavuye kuri stage sinzi kijama cyamukubise paf ndakibona cyo kijana kama Bepeti unafanya mubaya yamufashe inkofero paf amwiba inkofero yavuye kuri stage je Melody ariko ari fotoza n'abantu ndamufoto ari kumwe n'umujama afite Instagram maguru akunda aba star sana nanje aranzi nabonye ampamagara ati Star Boy sinzi ko mwigeze kubona mu munsi umwe kuri Dunana Buja FM yaragiye aratambana na Nuzenya na MB data mucamo mubona ndabafotora avuye ari urupeti rwamufashe guca Nuzenya The Voice umukora inkofero rero ukadakeza ndaga peti cyane mukorikora umupeti ukoza amakosa si byiza man kandi umupeti wawe umunyamuji umugana umunyabuyenze aseza sa ikofia nayo bacyana cyane abara muri inkofero The Voice abaragiye Hero Dramata charaza nabayaga performance ka Dramata Dramata charaza ku ma creation ya Kaga piga ma creation
kukitanda pako wanawake wawili hivi. Afu kunyonga sasa undire hawana mifupa yani. Barazunzi gisusu kimvira ati ababigeme. Bakona mifupa. Au ni maji walikamata wakatia kwenye sachet kisha wakawavika hapa wakawavalisha sachet hapa zinajaa maji. Ukuntu batetemekesha ibisusu aravuga ati huyu mpata naweza kuua huyu mtoto wewe. Mtoto ananyonga paka unasema wewe kunyongea unaomba msamaha unasema bana napandisha mikono. Kama Dramatari bazoa wapi alibatoa wapi? Dramati wewe hogo muhuni wewe. Wasikia? Hara abana bazunze bisusu. Hamuvuga ati Dramatari batoa wapi? Nikasema kumbe Burundi tuko na kila kitu. Tuna watoto wazuri walembo. Paka na Divoice akasema ngona shepu yake wewe. Ngona shepu Mungu akasema Burundi tuko namba 1. East Africa turabambere naho turusha abana beza. Tibazi baba beshe kiriya gihugu bibaza ko cyo gifisa abana beza kuturusha. Ni cya kabiri je umurundi mvuyeho. Je umurundi kazi mvuyeho. Bimaze kugenda uko dramatic creation za Atari afise nk'abadansere nka 50. Baboya banakuye abandi bagasubira inyuma. Creation za Atari afu Dramatini man. Dramatini umustar. Dramatini kuno yibrandinga nk'umustar kandi n'umuntu nyene akora ibintu biri professional kimya. Kandi n'umuntu tumushigikiye umuziki wacu uzogera kure cyane. Gusa bano ba artiste bacu ikintu no bahanura mugabanye kugara ukuvyimba amafyeri mupige kazi. Hako ugara ku muntu uzotume wifunga ntimunabonane n'uwo muntu mugara ko cyane hako mubwira nabi. Kwera ko bujyanye kugara birasubiza inyuma artiste cyane. Birasubiza inyuma artiste cyane bigatuma ari ibintu bifuza kugera ko gusange ntagireho. So Dramatire yagize performance nziza cyane vraiment nziza kandi iri très professionnel kwera ko yakoze semi live keretse ko Fernanda ari we yakoze live abandi bose bakubise playback ariko Dramatire yagize semi live byari biryoshe ndetse n'abadansere biwe narabegereye show iheze barabiryohererewe bakoze ngo biruta ivyo bakoze kuri show ya Kigenyi. Dramatire respect for you umuziki wacu ari aho uzogera kubera wewe. So rero Dramatire avuye kuri stage agira hamagara bita Mr. Blue kuko Dramatire yarakoze n'igikorwa cyiza hamagara Bidono na Perhaps kwera ko munabizi yuko imemba Sosoke igiye kuba ryari muri ino semaine igiye kuba muri 5/5 yahabagaye Bidondo amagara na Perhaps avuga ati katwibuke yavuze ati nganda bashikibitemwo surprise twibuke aba legend bararirimba indirimbo za Sosoke biraryoha. Nakubwira ko Dramatire yaririmbye indirimbo yiwe uraza kuraba performance yiwe yaririmbye indirimbo iri mu mudiho wa reggae indirimbo atarashira hagaragara. Benshi bakibaza no indirimbo azoyisohora ko ari indirimbo yigeze kuzararirimba kuri stage uko yarabyarangiye adasohoye. Our haters hoshi Babyloni hoshi aba bosanga na ngendo babwire hoshi hoshi aba haters ba Star TV hoshi. Rero ubwo rukundo yeretse bari legend bari bahari ko Perhaps n'umuntu wa kera na Bidono n'umuntu wa kera na legend abo bakaca bere ku rukundo Sosoke n'ubwo atakihari yari image nziza cyane. Rero bagira hamagare Mr. Blue umwanya watanzwe warangiye kuko na Dramatire nubwo yagumye aririmba biravugwa yuko yagumye aririmba umwanya warangiye baduhaye canke bahaye abateguye show. Bimaze kugenda uko Mr. Blue ntiyaririmbye murazi ko yavuze ati hari hahize imyaka 200 kuko yavuze ati jengana na Fizo arahize imyaka 200 ataza mu Burundi. Mr. Blue ntiyaririmbye umwanya wacyurangira. Ariko hani naciye niyumvira ati gahayo baza gutegura concert VIP muri kabera muri arena uno Mr. Blue ari gusubira muri Tanzania basa naririmbye muri iyo concert VIP. So nuko vyagenze cyo novuga yuko yararonsereye site mu nyuma turatangara. Sinzi ko ari kubera bagabanuye igiciro ashira kuri 15 sinzi ko ari kubera ari show yo mu muji abana bo mu muji bakunda show zo mwinjoro amasaha yagiye yarenganye. Rero murabizi ko muri Societe Dinire hari umwanya batanga igipolisi cyavuze ati zimya
ebana zimya ni zimya ibyo ndi bavuga ngo bavuze ngo zimya ivyo birofa havuga ati zimya abari turi muri ati zimya ivyo birofa ariko kuri show vraiment novuga ko yagenze neza kiretse ko ibyabaye nyuma ya show navyo atari ngombwa ariko tubivuga bibaye ngombwa tubivuga ariko biri consent respect dramatic consent nibaza ko n'abantu bari muri concert bishimye yari show imeze neza cyane so byari byo nashaka kubayagira mu bwa Star TV agusho no kubwira gusa kora sabone kugira bandanye kunshigikira mu izibihumbi cyane by'ababone kuri Star TV thank you so much mani bahezagire wese mwashigiye gushika no munsi mukishigikira behind kama kwa kumwe na Elvis photography no kwa dufasha amasanamu ndabakunda cyane bandanye gushigikira ibikorwa bica muri Star TV nabonye no muri ko murabiraba mu minsi 3 nkwigira 19 nabonye hagiye kwiyumva amajana 4 hagiye kwiyumva amajana 4 bisigura ko umuntu agiye kwatwika nyene byanka bikunda imana bahezagire thank you